ko turi muri bo. Imana idufashe cyane. Nagira rero muri uno munsi turashimira Imana ibintu byinshi gose, byinshi cyane. Mbere twebwe umenga ni bonane yacu, umenga ni umwaka mwiza wacu ariko turacabandanya. Turi mu ijambo rivuga ngo mudodore muzugururirwa. Imana ihabwe icubahiro. Muri iyo mudodore muzugururirwa, uyu munsi dufite ijambo rivuga ngo ntimugire ico. Numva ko turizi twese, kandi nagira ndabibutse, nimba rero utararonka ico turiko turarondera, iyi ni dimanche ya nyuma ya ntimugire ico. Ukwiye rero gusenga uyu munsi ugataha amaganya yawe aheze mu izina rya Yesu. Amen. Birashoboka. Imana ishimwe. Turafise amashikanwa turiko turatanga adasanzwe. Uyu munsi turashikanira Imana kimazi c'ishimwe cyo kuvuka k'umukiza umucunguzi wacu Yesu Kristo. Shikanwa twiyumviriye ko nyene twavuga Mana warakoze kuturungikira umucunguzi. Yesu ashimwe. Ndabasabe gatoya wiyumviriye aba Yesu ataje, canke wiyumviriye aba Imana itariho. Ni wiyumvire gatoya, emera wiyumvire gatoya yaba Imana itariho. Wiyumvira gute? Wiyumva gute yaba Imana idahari? Inyishu yihuta nuko nanje ntaba ndahari. None Imana ishimwe kuko ariho natwe turiho. Haleluya, haleluya. Turonse rero aka kanya dushimira Imana, cyo gituma dutanga ikimazi c'ishimwe cuno munsi mukuru wo kuvuka umukiza Yesu. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Munsi mwiza, munsi mukuru mwiza. Jewe mpava ndabivuga wumva umenga ntibisanzwe kubera akamenyero, mugabo ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo ubutumwa bwiza. Amen. Ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza. Amen. Imana ishimwe gose. Mu matelefone yacu turamenyereye muri no minsi gose gusomamwo ikintu citwa message. Message n'ubutumwa. Mugabo rero message zimwe utokwifuza kubona, ariko uyu munsi turafise message nziza. Imana ihabwe icubahiro cyane. Numvise mu mutima wanje harimwo uburemerezi bw'iri jambo rivuga ngo uyu ni umunsi wo gusubizwamwo intege. Amen. Amen. Uyu ni umunsi wo kongerwa intege, ni umunsi wo gusubizwamwo intege, kandi si umunsi wohera, ariko turi muri uwo munsi. Kandi uyu munsi umva mu mutima wanje no bishimangira gose, muntu w'Imana, nyakubahwa mushingantahe, nyakubahwa mupfasoni, mwigeme, musore, nyokuru, ntama wacu, umunsi w'ivyizigiro uragushitseko. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Dusome muri Luka igice cyaho ca 2 umurongo w'10 n'uwa 11. Luka igice cyaho ca 2 umurongo w'10 n'uwa 11. Ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza.
Yesu ashimwe. Haravuga ngo umumarayika arababwira ati ntaco mutinya. Haleluya. Ngomba kubivuga. Urumva hari igihe dusoma bamwe bakabigumiza muri Bibiliya, abandi bakabizana mu mitima no mu buzima bwawe. Nashaka kubatumira mwese ntimubigumize muri Bibiliya, tuvyakire mu buzima bwacu. Vugiriza impundu Imana. Haleluya. Amen. Reka nsubiremwo. Yesu ashimwe. Tugomba kubivana mu vyanditswe tubizana iwacu. Imana ishimwe. Umumarayika arababwira ati ntaco mutinya. Umve murantunga ndasubiramo. Umumarayika arababwira ati ntaco mutinya. Umve. Haleluya. Umve. Bibiliya ivuze ngo umve. Amen. Tugashaka kuyasoma ntayasomye gusa, ariko mpwemu yera yavugishije abamarayika ayavugire mu matwi yawe. Amen kandi. Abantu bakira ndakuburiye ukoresha umwanya muto. Nturindire rero mu masaha abiri bisigaranye iminota mikeya, ubaye utarabitora uzobuhombye, ariko ubitore ni ngombwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Umumarayika arababwira ati ntaco mutinya. Umve. Ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Yesu we, uyu munsi n'umunsi ukururuza wanje ndamutorera. Kandi arahiriwe. Amen. Kandi nanje ndahiriwe. Kuko niyo waba wapfuye bakubwira ko abawe basigaye baramarana bapfa nabi baja muri gehinomu, wowe upfuye nabi. Ariko turahiriwe ubutumwa bwiza bwa mbere bwiza, ubwa kabiri bw'akanyamuneza, ubwa gatatu kenshi, ubwa kane kazoba ku bwoko bwanyu, ubwa gatanu bwose. Ndabisubiremwo kugira ngo wicokagize hajya hantu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndahera ku ntango. Ubwa mbere ntaco mutinya. Iryo ririnjiye turashikana indwi. Irya kabiri umve. Haleluya. Ubwa gatatu ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe. Ubwa kane keze kuri kakana. Gatanu. Naza kubyitondekera. Yesu ashimwe. Ariko nibaza ko ngeze kuri gatatu. Ubwa gatatu hore n'ibyishimo nawe uzobabwira Yesu yangiriye neza. Bati hari ryari kuri Noeli ya 2022. Ku bintu byo muri 2030 uyu munsi tubisengera. 2030 turabisengera uyu munsi, akazogira 2030 bipanze neza. Mungu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Gakanyamuneza kenshi. Zakire bw'akanyamuneza kenshi. Bivuga nk'akanyamuneza nyene. Viriza. Baramaza abarozi bakuraye ku mutwe, baramaza indoto mbi zakuraye ko,
baramaze ivyiyumviro vyakuraye ko uyu munsi ni umunsi w'akanyamuneza kenshi. Ibiganza vyacu ku Mana, Mungu wote asifiwe. Amen. Nagenda ubwire n'ibindi biramaze ariko biragucira urubanza mukiza w'ibyaha yaje. Haleluya. Ubibwiriza wakoze mu myaka irindwi ndamaze uyu munsi yatanguye bishaje mu izina rya Yesu. Amen. Umutima uryana urabishe ariko uyu munsi ni umunsi w'ubutumwa bwiza kandi ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi. Hanyuma rero ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi, hanyuma ubwo bwoko bwanyu yatangura bwanyu ega n'ubwanyu bwoko bwanyu, hanyuma bose. Musi umwe narabivuze biraba, wahahiriwe imbeba zo mu nzu iwanyu kandi kweri zirahiriwe kuko ndazikubita iyo ndazibonye. Ndakubarire zirarya ibijumbu ahandi zikarya indagara, ahandi ishatsi kaza ku meza bya bindi byagukorokanye zikirira zikabaho neza. Uyu munsi wakirire nabi wanyu mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi. Haleluya. Hari uwo wasize muhira mutorere, ntiwashengereye umwami agowe, ntiwashengereye umwami akenye. Numva hariho abantu ngira mpesha umugisha, untize akanyamuneza n'ukwizera, ubintize nanjye ndabyakiriye muri Yesu. Hanyuma mu izina rya Yesu ndakuguriye agatongo. Shakira ndazi ko hariho umuntu yishuwe, ndazi ko hariho umuntu yishuwe. Nturabe ibigega byawe, sibyo nakubariye umukiza. Ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi, kandi ibyo mpabwa byose ndabivuga. Amen. Haleluya. N'amaguru yawe nakomere. Haleluya. Imani ishimwe. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu. Mugabo hariho umuntu aronse costume, ashobora kuba ari umushinga nawe wawe, ashobora kuba ari papa wawe, ashobora kuba ari mugenzi wawe, ariko Yesu arabikoze. Kugira ngo nanjye simvire mwaho, reka nakire costume y'ubwiza bw'Imana. Hajya herewe iyishonwa, niho nanjye mpererwa iyidashonwa n'amaboko.
twakire ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Amahoro Yesu ampa aruta y'amarizi none ngera habona uko nize kwizera. Amahoro Yesu ampa aruta y'amarizi none ngera habona uko nize kwizera. Umviriza azambwira kumwegera no gushira impazane ntejeje kumwizigira anyuzuza amahoro. Amahoro aruta none jewe wakira ukwizera mu izina rya Yesu. Ukwizera kugurura hatahari hugaye. Ukwizera kuraca inzira aho zitari ziri. Ukwizera kuraduhesha amabanga y'Imana. Ukwizera kuradushikana aho tutari gushika. Ukwizera Yesu ni gutetereza. Ukwizera Yesu kuratanga amahoro. Icyubahiro kigaruke kuri iyo Mana yacu. Haleluya. Ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi hazoba ku bwoko bwanyu bungahe? Haleluya. 11. Mana ishimwe. Uyu munsi nashaka bwira ijambo uyu munsi kandi uyu munsi uretse Imana irafata umunsi usanzwe ikawugira umunsi udasanzwe. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi iya leo. Haleluya. Aujourd'hui même. Amen. Haleluya. Today. Zibaye indimi zine ntiwaburamo na rumwe. Haleluya. Bene uyu munsi umukiza yibukwako ko yavutse. Uyu munsi rero umukiza abavukiye mu gisagara cya Dawidi. Nashaka aya majambo ngo niwe Kristo umwami. Niwe Kristo umwami. Araganje rero. Haleluya. Itegetse biratungana. Yesu hari ukuntu bikora. Iyo utegetse wegaye bigatungana nta kikunanira. Nta kikunanira. Chozi nuko mwami wanje iyo utegetse biratungana. Ndakira ibihe byiza bidasanzwe mwami. Ndakira ibihe byiza bidasanzwe mwami. Uri Imana nziza. Uri Imana irengeye ivyiyumviro vyacu. Uri Imana irengeye ukwiyumvira kw'abantu. Uri Imana ica inzira naho zitari ziri. Ijambo ryawe ngo rirungitswe ntirishobora kugaruka uko ryatumwe. Ngo nk'uko imvura igwa ikameza imirima niko n'ijambo utumye rishitsa ico waritumye. Turakiriye iminsi yawe myiza ikurikira umunsi waduhaye. Icyubahiro n'inganji kugarukeko mu izina ryawe ryera. Haleluya. Amen. Banshimwe. Sanze ngira ndirimba indirimbo mutazi. Ku 10 narakitse indoto. Mbona umuntu umwe hano mu isengero ahagaze imbere. Arambwira ngo dutegurire indirimbo ya Noel. Ku 10.
byaracamwo nkavyibuka nyuma no bivana kuko mu by'ukuri navyo ntashobora ndumviriza mu bwenge ndahura ariko muri no misi yo gusenga ndiko ndasenga umunsi umwe nsanga natutse ndaririmba haje umuco w'ukuri umuco mwiza pe umpindura umuco haje umuco umuco mwiza pe umuco umurika oh gloria gloria Imana ishimwe hariho umuco waje numva shaka kubwira ko tugiye guhinduka umuco tugiye kuba umuco tugiye kuba umuco tugiye kuba umuco ndawubona narabonye inzira yawo narabonye ushikako ndawushimira Imana ubwo kuva na mbere uwo muco wariho ariko uwo muco wakira umuntu wese ngo waraje mu isi bamwe ntibawakiriye ariko abawakiriye bahindutse abana b'Imana bahindutse abana b'Imana bahindutse abana b'Imana haleluya aho akabereye umwiza utamurika nabonye igicapo gikomeye mu bwenge gusa mu bwenge pana mwiyereko niyumvira ikiyo kiri mu mwiza nta kimwe gikora ikiyo kijya wiraba mukaryoherwa mu mwiza ikikwereka ikintu na kimwe mu biri mu nzu n'isura yawe uyibona uyu munsi turafise ubutumwa bwiza bw'umunezero kandi mwinshi amen haleluya ariko hari ikintu nabonye urasiye kwa gatoshi gato kuri ico kintu haleluya icambere ubona aho wari uri haca habona kandi habona ku rugero runini rusumba rimwe rimwe iyo toroshe kajya gapoint kitorshe kujya agatoshi kangana habona gusumba kurya ikindi Imana ishimwe haleluya Bibiliya irambwira ndetse rya kabiri Abikorino 3:18 haleluya ngo tumeze nk'ikiyo cyerekana ubwiza bw'umwami Yesu ngo tukagenda rero turahinduka tuva mu bwiza tuja mu bundi nk'abahindurwa n'umwami ariwe mpemu yera wakire Noel nziza haleluya amen haleluya abari mu nzu yacu cyangwa Imana yatubwira nta muntu yatsitara ngo aca yubikako umubehe ngo ariko uwo muco uri mu iryo tara ngo arishira ku gitereko cyaryo mu ntumbero imwe no kugira ngo abinjira bose babone abagira gute abinjira bose babone nge muri hafi yote kirazira gutsitarira mu nzu y'Imana ntitwoba twabaye umuco amen turakenera kuba umuco n'uwari gutsitara Bibiliya iravuga ko hari abitsitaraho ntituvuga rero abitsitaraho mugabo turavuga umuntu atsitazwa nuko yabuze umuco mu nzu y'Imana rero hakwiye kuba umuco abinjira bose babone twakira umunsi mukuru mwiza abo dusanga iyo mwitwarariko muri Yesu nibo twakoranye
amen. Dukomere amashyi Imana. Nigitangaza pe, nigitangaza, nigitangaza gikomeye kitovugwa. Bari bishwe n'umwuma, twahinduwe inzuzi zitembesha ubugingo, n'abandi bose banywe. Nigitangaza, nigitangaza, nigitangaza pe. Biratangaje yuko umuntu yari yishwe n'umwuma atamagwa inyota vyonyene, ahubwo ahinduka muri we, inzuzi z'ubugingo zigatemba ziva muri we. Imana yadukuye mu bugaragwa bukomeye, ituzana mu muco, ituzanishije umuco wayo, iduha amazi y'ubugingo. Ubu natwe turaramukiwe inzuzi z'ubugingo zitembe ziva mu nda zacu. Twakira amasezerano yo muri Yesu. Haleluya. Jewe sinzi iminsi maze usigaje bamwe nzi yo maze, uko iminsi nsigaje sinifuza kuba iminsi y'ubugumba, kandi sinifuza kuba iminsi yo gukora ibyo nishakiye. Mugabo ndifuza kuba iminsi aho icyatumye Yesu aza mu isi gishitswa mu buzima bwacu. Amen. Yesu ntiyaziye ubusa. Je iyi minsi nariyumviriye byaraciyemo, babyumvira. Abamarayika twe twifuza kumera nkabo iyo tutarahishura iby'agakiza. Ubu ntabyo nifuza kuko ibyo nahawe biruta abamarayika. Mugabo iyo tukiri kure wifuza kumera nk'umumarayika, mbere n'abaresha bashaka akamarayika. Cyo gituma n'ababyara babita mon ange. Ange. Bifuza ko umumarayika. Mugabo abo bamarayika nyene bararaba Yesu bakumirwa, bagatangara, bakamutazira. Mugabo uwo atangarirwa n'abamarayika yaraciye bugufi aza mu isi amera nka wewe. Ibaze ico gicapo iyumvire abamarayika babandi nyene beza baramunamira. Mugabo uwo nyene yunamirwa n'abamarayika yarahevye ivyo vyose araza mu isi mu ntumbero imwe gusa, jewe nawe duhabwa ubugingo, kandi ubugingo budashira. Haleluya. Uri hafi yawe ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi katoba ku bwoko bwacu bwose. Abahora biba baronderera imiryango yabo ngo asige umugore mu nzu, sinzi aho ugira uje. Mugabo nagenda kubwira ngo ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza ku bwoko bwacu bwose, akuja kwiba ngo usige wubakiye umugore ni wapfa. Hakuja kwiba ngo ugaburira abana, hakubesha, hakuroga, hakuraguza, hakugira iki, ni wakiri inkuru nziza ya Yesu. Uzobona ubutumwa bwiza bw'ubwoko bwacu bwose. Haleluya. Ibintu byinshi tworondera ntitunabishikire, ibindi bakabishikira ariko ntibigira agaciro bashaka kuronka. Yesu yabituzaniye ku buntu. Turagomba kwakira inkuru nziza ku miryango yacu, turagomba kwakira inkuru nziza ku buzima bwacu. Imana ibahezagire rwose. Haleluya. Mu gitabo cyo Kuvayo 6 kugeza ku murongo w'9, Yesu ashimwe cyane.
hari inkuru abaheburayo bari muri Egiputa. Yesu ashimwe. Imana yaje kubakurayo ikoresheje Mose. Iyo mba ndakazima ndakaririmbye yuko Yesu niwe ubaruta. Murakazi? Yesu niwe ubaruta. Abisirayeli bakuwe muri Egiputa nande na Mose, sivyo? Hanyuma mugabo haje uruta Mose adukure mu maboko y'uruta Farawo. Amen. Hano rero havuga ngo woraho abarira Mose ati uhereye none uzoraba ibyo nzogirira Farawo. Ukuboko k'ubushobozi kuzomugondoza abarekure. Mbere ukuboko k'ubushobozi kuzomugondoza abirukane mu gihugu ciwe. Ibi bintu birakaba ku bana b'Imana. Ibyahora bigukirimbira ko bikavuga ati ndataye ndomotse aha hantu nkahaguma ndabona ibara. Amen. Yesu ashimwe. Imana ibarira Mose iti nduhoraho, byanditswe n'indome nkuru nkuru, kandi niyeretse Aburahamu na Isaka na Yakobo ko ndi Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesheje muri iryo zina ryanje uhoraho. Ubu rero mugabo wewe Mose urabimenye, kandi nakomeje isezerano ryanje nabo ko nzobaha igihugu c'i Kanani, igihugu babayemwo ari nyambukira. Kandi numvise amaborogo y'Abisirayeli Abanyegiputa bazigiye mu buja. Mwumvise Imana ingene yumviriza amarira y'abantu. Nibuka isezerano ryanje, nuko barira Abisirayeli yuko nduhoraho, kandi nzobakura ku bikebere Abanyegiputa babakebera, mbakure mu buja barimwo, mbacunguze ukuboko kuramvuye n'ibihano bikomeye, kandi nzobagira abantu banje, nanje nzoba Imana yanyu. Niho muzomenya ko nduhoraho Imana yanyu ibakuye kubikebera Abanyegiputa babakebera, abahora mu karengane. Murakwiye kwakira inkuru nziza bwawe. Bora mu gahotoro urazi kwisanga uba mu bintu utateguye n'umugambi utapanze, kandi ubabaye merewe nabi. Niyo wowe urabipanze ugaca usanga ugeze mu kwicuza. Ndasubiramwo akakungane ka nyuma. Ibakuye ku bikebere Abanyegiputa babakebera. Amen. Kandi haleluya, nzobajana mu gihugu narahiye manitse ukuboko ko nemeye kuzogiha Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ishimwe, tuzobana na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nzokibaha kibe ishamvu yanyu nduhoraho. Murayumva iyi ndahiro Imana igeretse nduhoraho. Murongo rero w'icenda, umviriza ingorane zikunze kutubako. Mose abibarira Abisirayeli nk'uko nyene, ariko ntibamwumvira kubw'ubwihebe bwo mu mitima no kubw'ubuja barimwo bw'agahahazo. Ingorane y'ibikomere. Abantu bamaze igihe mu ngorane z'imibabaro y'imitima, inkuru nziza ikabaza ko batereka reka kuri ubwo buropfa ngaho. Ivyo bishoboka gute? Reka urisarira je ndigereye. Oya ntidusara, kandi ntitwaborewe igisamba.
ariko mwe muhora ari kumwe natwe aratumenyesha ko twarose ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza. Amen. Haleluya. Birashoboka ko igihe urimwo, birashoboka ko igihe umaze n'indwara zirezire wumva umenga ivyo gukira uyu munsi ntibibaho, wumva umenga ivy'uko bica bihera uyu munsi nyene ntibikunda. Ijambo ry'Imana ryakweretse utabaye uwa mbere. Hariho n'abandi bashikiwe n'ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kuko batabawe, ariko ngo ubwihebe bwo mu mutima n'agahahazo barimwo byabateye kutumvira, baravuga ati ibyo bintu ntibishoboka. Bararaba ngira ngo amaboko ya Farawo, bararaba ubunini bw'ikibazo, ariko ngo hari uwaririmbye ngo ntubarire ibibazo ntubarire Imana yawe ubunini bw'ibibazo byawe, ahubwo ubwire ibibazo byawe ubunini bw'Imana yawe. Arababyumvise mu bintu ntinya mu gakiza, ndabitinya rwose cyane rwose, ndabitinya rwose, ndatinya akamenyero. Aho ijambo ry'Imana rivugwa, aho uja gusenga ukamenga nta kintu wagize, ukamenga kwari uguheza umunsi canke guhimbaza umunsi. Ntiwahimbaje Imana, wahimbaje umunsi kandi wari wagiye. Ndabitinya, ndababwije ukuri ndi imbere y'Imana, ndabitinya ku buzima bwanje kandi ndabitinya no ku bandi. Kubw'ivyo Imana idufashe cyane. Haleluya. Kubw'ivyo nashaka gusubira kubasomera rino jambo. Amen. Kandi nzobajana mu gihugu narahiye manitse ukuboko ko nemeye uzogiha Aburahamu na Isaka na Yakobo, nzokibaha kibishambu yanyu nduhoraho. Mose abibarira Abisirayeli nk'uko nyene. Mose wewe yari yagerageje, message yarayitanze kurya nyene iri, ariko abantu bahaye amahirwe kahise kabo gusumba kuvuga shasha Imana izanye ibavyizeye. Tembagaza bihe vya kera, wakire ibihe bishasha. Ndazi ko ibintu byinshi bikwishura ngo ntibishoboka pasteur. Ndazi ko ibintu byinshi bikwishura ngo basi ni mu myaka miremire iri imbere. Ibintu byinshi birakubwira ngo bizohera bukebuke. Programu biha izoba ihwanye n'ukwizera kwawe. Mugabo uremerewe kwizera ibirutaho warugejeje kwizera. Uravyemerewe. Uravyemerewe. Uremerewe kwizera kuruta uko wari wagejeje kwizera. Wari warizeye imiti, uremerewe kwizera n'ijuru. Amen. Wari warizeye ubutumwa naka yakubwiye ati nzogufasha, nzogushigikira. Uremerewe kwizera n'ibyo Yesu nawe avuze. Uremerewe. Woba uvyizeye kubera ubona ukiriho, utari ku musego, utari mu bitaro, utacitse ukuguru, ugifise diplome. Woba uvyizeye kuzoronka akazi kubera ufise diplome. Woba wubahuka kuja gupostira, kuja gusaba akazi ahantu kubera wabonye bijanye na diplome. Uremerewe kwizera kurutaho yuko noneho bitavana n'ico, bivana nuko Yesu aguhezagiye. Kandi ndarangije. Imana ishimwe. Bon. Oya, nibishike hano tubivuge neza. Abantu banyandikiye agakete bashike hano nza kubivuga bahashize. Ivyemetse ubuvugishwa nivyo bariko barambwira.
uraza kwemera n'ibisigaye kubera Yesu ariko arakora tukiri hano, ariko arakora tukiri hano, Yesu ariko arakora. Banyandikiye kugira ndabivuge, niba nyaruka nimwe mwanyandikiye muranyumva, nyaruka protokoli bikore neza. Abandi mubandanye gusengera ibyanyu, Mungu wetu wa ajabu. Banyandikiye bati confirmation kubuvugishwa, icemeza buvugishwa muhejeje kuvuga. Claude mvuye kure, hagarara hano mugenzi, ehera abawe gafate neza. Banyandikiye bati Claude mvuye kure, bahejeje kumuzanira costume hanze, urumva hajya arayifise kandi mishaje. Ndazi ko hariho abataba kwizera, mugabo kugira ngo jewe mbandanye kunezererwa Imana, mfasha mudushimira Imana. Nashaka kuvuga iki Imana ishimwe cyane. Noheli nziza cyane. Yego, ndashimira Imana cyane n'ibyo ubuvugishwa yuko ari ukuri. Hari igihe umukozi w'Imana avuga ibyo yeretswe, hanyuma abantu bagakekerana. Yavuze ibya kositimu, umuntu yantelefone kenshi, hanyuma sinazumva zishika 12. Hanyuma sinzi ukuntu natuye telefone kubera hariho ibintu cyariko turageza kuri internet kugira ngo dushobore abantu bazoshobore kubona igikorane imbure kuwa gatandatu biciye kuri internet. Amantuye telefone nsangamo apera na busanzwe zishika 12. Hanyuma kubera adakunda kundondera kenshi, andonderesha akeneye ko tuvugana, bavuga ati ibyo byose ngaha arankeneye kandi cyane. Cyangwa ndamutelefone arambwira ati uyu munsi nirindiriye gukora costume, ati bihere arambwira ati jendi kuri eglise niko ndasenga cyo gituma apeli zawe ntazumvise, ngo none ndayikuzaniye kuri eglise cyangwa urayitora muhira. Arambwira ati ko wabyumviriye yinzaniye kuri eglise, nawe ndazi ngo muje gusenga. Ati arayinzanira rero. Imana ishimwe cyane. Kuko ubuvugishwa n'ubw'ukuri, amajambo twumvise tuzi turayizera. Hari igihe utaba ubyumvira nk'uko bishoboka, ukumva umenga nyine nibyo n'umukozi w'Imana ariko agutera intege mu kwizera, ariko murabona yuko ari iby'ukuri. Kositime nishashe kandi irazimbye. Kositime nari ndazifise, mugabo nayo nari bwagure y'ayo mafaranga n'ukuri. Murakoze cyane, Imana ibahezagiye. Imana yacu. Haleluya. Biraryoshe kubona isengesho. Mu masengesho nagize kenshi uyu mwaka uhetse, turiko turaheza, isengesho rivuga ngo Mana mpumura amaso, ndashaka kubona. Sindababesha, noneho n'Imana yabivuze, niwahakana niwe uzowihakanye, ntuzowahakanye jewe. Sindababesha, nari nabonye costume umuntu ari hano ahawe. Amen. Kandi murazi ko tutari ko turavuga iby'amacostume,
mushake mutembereze ubwenge. Sivyo twari tugeze, ariko harahiriwe ubwoko bufise Imana. Rero jewe ikintu numva kubera mu bintu byose ukurondeza ico Imana igomvye kuvuga, jewe kakiyumviro mfise ikintu numva muri jewe ko je sidavye ingene bazanira umuntu costume kw'isengero. Turi kumwe? Ikintu numva niyumviriye none yashaka aza akambaye, oya yari yavyumvise noneho ko ari kw'isengero. Ndabibutse kuri mbere yaho ikintu mwari mwejeje gukomera amashi mwakira, nutabigumiza mu bigumbagumba ukabishira mu kuri kukwizera, karaga parcelle, karaga tongo. Vuye kumana ishimwe, irakoze kutugirira neza. Uzuberwe urengana babona Yesu. Koze cyane. Urumva nababwiye ko Imana ifata umunsi ikawugira udasanzwe. Nico zigisanzwe. Mwari mwabiteguye Claude muri programme y'uyu munsi ko tuza gushinga intaya ya costume. Sawa rero. Bazita inkuru zigezweho. Amen. Amakuru mashasha dushikiriye ubunye. Imana ikomerwa amashimwe. Kibazo n'umwanya gusa. Mbwira uri hafi yawe nawe ushikiwe. Haleluya. Jewe naheruka gusenga Imana nari mfise udufaranga, hanyuma mbona ndadutabaguye turahetse. Atita gutabagura nyene turamperana. Umenga yatanguye guhera ntarayakura mu ibahasha. Ni nciyumvira gusa. Mbona nyene irahetse isigarana akabasha wota nyene. Mugabo atarahera rero ngo agihera mu vyiyumviro. Ndabwira Imana, mayandi Imana. Mayandi nane si papa. Nuno musi nasenze nejo nzosenga. Kubera ni papa. None ntugira gute? Namufise sinobasha. Imana iragaheza gito. Kugira sinda abagorera ubwenge yaciye iyama biraheze Imana ishimwe. Urumva twabwiye ubutumwa bwiza akanyamuneza kandi kenshi ni witege surprise ya Yesu rero. Urashobora kuba nka Mose ukavuga ati aba bantu bose twese twoshikirwa. Jewe ndanse kuba nka Mose yavuze ngo abagabo ndimo n'ibihumbi 6 wokura inyama zibakwiye. Imana yamubwiye ngo Mose koko kanje niko baye kugufa. Hingura raba yuko ivyo navuze bishika cyane ko ndashika. Amen. Rero ntiwiyimishe ivyo Imana iri kuratanga. Ndabasezeye amahoro umunsi mukuru mwiza. Isenga twagiye turasenga, murabona ko hariho byamaze kwishurwa sibyo? Kandi n'ibindi byabaye tutararabisha amaso aboneka urashobora kubibona mu kwizera. Amen. Imana yacu nishimwe. Ndabifurije umwaka mwiza. Amen. Yesu ashimwe. Ibihe byiza. Niwemere ikintu kigukura kuri Yesu. Haleluya. Mwe muyera kumane nawe. Mwe muyera kumane natwe. Ngomba gusengera abantu bakeneye imbabazi z'Imana. Bamwe barakijijwe, abandi ntibari banakijijwe.
ariko wumva ushaka yuko izi mbabazi Imana zayifashe ikagira umutima wo kurungika ugukiza kwayo mu isi zigushikako. Umva nawe ubishaka kugira umunsi mukuru bene uwo ukuzura n'Imana. Mere ku bantu bavuga bati jewe nivyo sindavyanka mugabo kandi nahora ntarabishobora, jewe sindagira n'isezerano Yesu ry'agakiza. Aho uherereye twese tunamitse amaso dusenga, ukiriza ikiganza tukubone, tugufashe kwakira Yesu, wakira imbabazi z'Imana, wakire Yesu mu buzima bwawe, mugiranire isezerano ry'ibihe bidashira. Aya masezerano yose n'ay'abari muri Yesu, n'ayafitaniye nawe isezerano. Urashobora kudutsa ikiganza cyawe tukagusengera aho uherereye. Imbabazi z'umukiza zamuzanye kunshungura, nari nzizwe n'ibyaha byanje. Yesu ashimwe. Hoba hariho n'uwundi nitwokubaha murakoze abagomba kwakira ubugingo budashira, kwakira amahoro. Ndabona uwundi hariya hanze yahagurutse, Imana iguhezagire. N'uwundi yahagurutse, Imana iguhezagire. Hoba hariho n'uwundi, byiyumvire nawe, mbega urafise Yesu muri wewe, urashobora kubishingira intahe ko Yesu ari muri wewe, canke n'inkuru baguteye uvyumva gutyo. Mbega warahariwe koko? Mbega ubwo ntunyotewe gutabarwa ibikorwa bya Satani? Tuzi ikiganza nawe tufashe gusenga, ubohoke, uzura amahoro, uzura umunezero. Haleluya. Abadugije ibiganza mushobora guca muva hasi, dushaka kubasengera. Muce mwigora muhaguruke ngaho muri, mbere nk'abiyegeza inyuma gato, intebe muziguhere abo bantu. Amen. Ndaje Yesu kuri wewe uko ndiko sunyakire. Ndaje Yesu kuri wewe mukizonya kire. Karibu ngaho nahoze ndi kure yawe, nkinze umutima wanje ariko uwawe mutima nkama ndawubaza. None Yesu ndakwihaye, umbohore unyakire. Ndaje Yesu kuri wewe uko ndi kose unyakire. Ndaje Yesu, Yesu kuri wewe mukizonya gasewe. N'abasigaye dusenge, abadusha dusengana mu mwanya ukurikira. Jewe umwaka uheze Imana yaranyigishije gusenga, ngira isengesho rizoshikana ku yindi Noeli. None nayishitseko, ndafise ishimwe n'impundu. Nashaka dusubire dusenge, twakira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi ku bwoko bwacu bwose uyu mwaka wose. Tuzoshike ku yindi Noeli, amahoro y'Imana yuzuye imitima yacu. Tuzoshike ku yindi Noeli, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwamamaye muri twebwe. Tuzoshike ku yindi Noeli twagasaye. Tuzoshike ku yindi Noeli twuzuye inkomezi z'Imana. Hariho se programme y'ukugwa Noeli yindi izoshika baguye, ntubemwo muri bo, ahubwo fata programme yo kudahenukana gatoya. Urashobora kuza tugasenga. Sinzi icyo uri kurakira, ariko kubw'umwanya tuzobatanya gusenga ejo, ariko ubu dusenga dushimira Imana twakira ibyo nyine. uba warakomeretse, uba wararambiwe n'ibibazo,
ku buryo utibaza ko Imana yo gutabara. Ndaguhumurije, ijambo ryayo rirambwira ngo mwoye kwibuka ibya mbere, kuko ngira nkora ikintu gishaje, mbega ntimuzokibona. Ubibwira uti fini termine, ndakiriye ibihe bishasha, ibyo biraheze. Niwirimbure rwose byegeranye neza, ubisengere umwanya umwe. Ushobora gusenga n'ijambo rimwe gusa, ariko rivuye ku mutima, rikomeye, riri mu kwizera Yesu atabara kandi ahambaye. Warambiwe n'iki? Canke ni ikihe kibazo kikubanye kinini ku buryo wumva kitoshoboka? Ngo baranse kuvyemera kubw'ubwihebe bwo mu mitima, baranse kuvyemera yuko bagira batabagwe. Ariko ivyo ntivyabujije yuko Imana igaragaza ubushobozi bwayo, ariko baciye bakena umunezero wo kwizera. Bagumanye amagorwa no hagati mu nzira. Wewe gira intango nziza, niwizere Yesu umutabazi. Nico dusabwa. Kigira kabiri no gusenga. Turi mu ijambo rivuga ngo nimugire ico muganyira, ariko mu byo mukena byose nibimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanijwe no gukenguruka. Yesu ndagushimiye ko ibyandambiye nanje ndabirambiwe. Ijambo ryo rirambwira ngo isi ya mbere ikibambwe, nanje ndayibera ikibambwe kubw'umwami wanje Yesu. Rero ibyarinze bimbere biryanye, nanje ndabiriye. Ibyatubereye ibiduhahaza natwe turabihahaje, kandi mu buryo havuyemo ibyo kurya, havuyemo ibisosa, munyenkomezi havuyemo ibyo kurya. Ndaciye ko muri ibyo inkomezi zawe zihagaragariye. Abera bawe dufatanije hano, amaganya yabo bose mwami tuyafatanije hamwe kugira ngo uyu munsi gutabara kwawe kwamamare. Ndasengeye umuntu yaragowe n'intege nke z'ivyaha. Ababesha ntibongere kubesha, abiba ntibongere kwiba, abasambana ntibongere gusambana, ababikora mu vyiyumviro, ababikora mu majambo, ababikora mu bikorwa nibiranduke mu nzu y'Imana mw'izina rya Yesu. Wa musuma amaboko yiwavunika. Kandi uyu munsi ndatangaje inkuru nziza y'umwidegemvye mw'izina rya Yesu. Yesu rumwizigirwa, ubushakanyi, ibiteye isoni, amabi vyasasiwe indava, ndayisasuye. Ndavuze ngo teka ruganda dayimoni. Impwemu y'ubusambanyi abasore ku basore, impwemu y'ubusambanyi abagore ku bagore, impwemu y'ubusambanyi abagabo ku bagore, impwemu y'ubusambanyi abasore ku bigeme, impwemu y'ubusambanyi iturirwe. Umuriro wawe yiturire, umuriro wawe yiturire. Abagendana ivyiyumviro bibi byo kwisambanya nibishe mw'izina rya Yesu, kandi ayo maboko ntakongere gukora ibyo. Ukabisubira, ayo maboko icyo azokora ko cyose kizovumwa. Ifaranga ukoze ko rizokwiyaka. Ndabihanye kubwa mpemu w'Imana, birahanywe. Akirukozwa n'amaraso ya Yesu. Mbega vyoshoboka ko abantu biba, bakica, bakabesha, bakarenganya, bagakora ibibi, bakongera bakaza gushengerera Imana? Niko Bibiri yibaza. Mbega vyoshoboka ko Imana ifatanya nawe
mbega vyoshoboka ko umuntu arya imfuvyi akarya umupfakazi? Mbega vyoshoboka ko abantu bigira mu minezero yabo bagatekereza icubahiro c'Imana hanyuma akagaruka mu ikoraniro ryayo? Bibiliya iravuga ngo ndabirambiwe. Iyi Mana igomba kukugirira neza, niyo Mana yanka ivyaha. Mwami Yesu, ndakubasha kandi kubw'izina ryawe ndubahishije izina ryawe. Inzu yawe si idandarizo ry'abadayimoni, inzu yawe ni yawe, ni yawe. Dukoranye mu izina ryawe. Hezagira Mwami umunyantege nke ariko araboroga atakamba, ugirire neza umugorwa, imbohe, abatongererewe kubintazi nibibave, abagowe, abagwaye, abarushe nibatabara. Yesu, iyi nkuru nziza yawe itabara kandi ikiza nishike mu mitsi, ishike kure gose kandi duge ishikane ishimwe ryawe kure mu myaka ikurikira. Ikiganza cyawe ciza ihesha umugisha abana bawe, za mbabazi zawe zituma abantu bawe bidegemvya. Ndabisenze ndakwizeye kandi ndizigiye ubuntu bwawe tuzoshikira iyindi Noweli, ngo kubaha kugwiriye muri twebwe n'abandi benshi bakubaha ku bwacu. Tubigusabye twizeye byinshi tutamenye kuvuga, ni mu izina ryawe ryera Yesu dusenze. Amen. Amen.